jewe ari ikintu kimwe kinjemo sivyo ibaze nk'ubu dufate example kuko je ikintu kimwe shingira ko nurugo rwanje kwanza je simpanze nivyo kandi nivyiza umuntu wese ari muri iki gisagara ca Bujumbura kinaharanira no kudapanga muri gisagara ca Bujumbura ko haragoye kuba haragoye kuba hozi kimbia na franga zananti chinyuma hozi kimbia na franga za ratio ivyo kurya ubu vyarazimvye ikiro cy'umuceri kirazimvye biharage birazimvye ibintu byose birazimvye déplacement birazimvye ngo ibitoro braza amafaranga yo gupanga inzu ngahi Bujumbura ni shida none je wiyonza kureka kugura iyo parcelle ngo nubake sivyo nkaca mfata mvuga ati okay gataga za nkwano bashaka reka ntanga inkwano ce mpanga inzu ya 600 ninge nari gutanga na avance ya mezi 5 ku nzu ya 600 ku kwezi tena nyumba kari ha umuntu wese ndamuzana ahomba akemera akavuga ati uyu muntu ari kwije yatwitse urumva ariko ku kwezi badodora ati wana yo 600 no ikura muri ubu buzima ukura yenye yani ngo utanga avance ya mezi 6 cyangwa ya mezi 5 kuri zo 600,000 avance maze guhera ucuva muri yanzu gacumana kwanza ya 50 cyangwa ya 300 gacumana kuri desa kuri 100 ja kuri 50 ucuja muri gasanga bitangiye gukomera unafika nanza enda kure kuonze kwa zile za 2020 urumva ubwo buzima rejewe burya nabura ndavuga ati ibintu je ko aho ko vyonshikira uko reka ndavyihoze niyo mpamvu je nanse gutanga inkwano niyo nubwo bari kunsaba inkwano z'imiliyoni 10 je nari kuzitanga ku mugore ndamukunda urumva ko ndaza agaciro ke ndazi ugo rubanze ico ijambo gwari ruma kuma izo nkwano zari kuma ijambo rikomeye cyane ku buryo banyubaca ni ngo yakoya amahera menshi yari yerekanye ko ari umuntu w'umugabo ariko weretse abantu kuri umuntu w'umugabo ariko mu buzima bwawe nturi umuntu w'umugabo urumva je rero nafashe nica ico gutanga inkwano ngura parcelle ndubaka uzobimpo y'abantu bega bashaka ko baragutumye kugira ngo jitsi nubashe kuzo bavugira ivyo bananiye kubwira Chimamanda jewe Stone Chimamanda burya nagiye gusanga ari umuntu akurikiranwa n'abantu benshi cyane nza gusanga uburyo bamukurikiramwo nivyo ivyo abashikiriza nivyo urumva ariko eske konzi mu buzima hari itavyanyana ivyari shuri itavyaye inyana ivyari shuri nimba avuga vyo ashikiriza vyo eske wewe n'umuntu ki je nashatse kumenya n'umuntu ki eske wewe numweranda n'umuntu yakorotse ava kwijuru pano ngako ari live yakoze ariko aravuga ati avuga ati ngo jewe sindi umupasiteri sindi apotre sindi ivyo rero ngo nubwo jewe ushaka kwamfata ndiko ndarya umwana ntabwo bikuraba nyene yose agaca avuga jisi yuko nawe wowe koresha umwanya yuko uru gisa n'umwavu nyene jisi nyene ibintu nk'ivyo wenda usanga ibintu boreka ndabiyani tubigwiremwo nyene reka Stone renda kabisa uko nuko ariko rero ubutumwa bwaha gufi Chimamanda reka kosha uyo muhungu tuzovyihereza mu muryango my brother tuzovyihereza turakuze je ndazi ico ndi mu rugo rwanje we nimba utazi ico uri mu rugo rwawe no mu muryango wawe je ndazi ico ndi urumva kandi tuze twubahane kabisa twubahane dutahurane kabisa je ntuzushaka kumfata nabi yarigeze hari umuntu yigeze kuza akanitumya ama audio ngo wakajingawe ngo wambwawe ngo ndakwiyamye ngo urumva biko mukipi nabishizemo je umuntu wese azoza ashaka kumfata nabi je nzogira uburyo bwose mubibone bakunzi bakoresha umwanya media mumeze neza muri fresh muri bon reka ndabashimire cyane mwebwe mudahengesha gukurikirana ibiganiro byacu mudukunda kandi muba mwifuza kumenya ubuzima bwacu ndetse munavyitaho cyane je ari ikintu kimwe ndabashimira cyane muritaho cyane ubuzima bwacu nyuma ya social media ubuzima busanzwe ivyo mumenye mubibonye muradushigikira murabikurikirana cyane rero nicaranye na Stone data wacu papa wanje mutoyi nkunda nubaha kandi namwe mumukunda cyane ndamaze ko nayo ko mumukunda rero turi ngaha tugira tuyage reka manza baramutse kugira tuyage icyatuzanye ngaho no munsi Stone ahawe ikaze ati ngo nankana murankunda ndabibona
nyene nta rukundo mu nkunda wenda gusa wosanga mora munahura ukuntu n'ukundi nyene ese hama jesi nibaza ko nakoresha umwanya nyuba nkuko ngena bivuga kuko nta kuntu yakaba yaritayeho sana ujya muryango cyane ku buryo abayumva yuko umengo yonca amazi kugira ngo gishitashigikira umuryango w'umugore cha ngo ni fake kandi burya ni amazi abantu bamwe bagiye yani batigeze bata sukuguca amazi cyane bon hari ibintu bimwe bimwe bigushikiye utekereza kwanza ukiyumvira ati ibintu biriko bijahe ntori yihe solution kuko urabona uko ishavuri dukoresheje ariko dukora action twokiza biki twokwica byinshi cyane ko ari ikintu kiza neza ukabona neza ati ikintu burya ewa kirakeneye yuko maguruka kirikara ariko utekereje gatoyi Imana nayo igakora ivyayo hari ibintu Imana nyene ikora ikavuga wene gute ivyo byizera gashaho kandi ntari genda kubona uja gusenga sinja gusenga ariko ndizera neza yuko Imana iriho kandi nimba ntaja gusenga ubu naho zinja gusenga urazi ko naho ndumukorezi kimya ego bon Stone hari amakuru afise gushika kuri no sahara amakuru afise kuri ibi bintu by'amagi ariko je nanje amakuru mfise naya ni kibazo gusa ngomba kubabaza jewe koresha umwanya ni imyaka yanje mfise tumaranye imyaka 5 na mamagi tumaranye imyaka 5 none ga bene wacu muri yo myaka 5 tumaranye ntarigera ji wabo ngo burya ngo umugabo yabuze rasyo ngo ndashonje muri myaka 5 iheze nta n'umunsi warimwe turigera tuvana ngo twavanye urumva muri myaka 5 nta n'umunsi numwe abi wabo barigera baza guca urubanza muhira ngo vyanse vy'urugo vyanse muri myaka 5 ndamaze gukora eta civile muri myaka 5 turamaze kwibaruka abana babiri muri myaka 5 turamaze kugira kuri etape yo kugura parcelle yacu no kubaka inzu yacu tubayemo muri myaka 5 hamaze kuba mu bintu byinshi ariko rero ivyo vyose nabadonagura muri iyo myaka 5 bisumbwa agaciro no gutanga inkwano ico nico kibazo canje fise sinzi nka Stone akunze kuvuga ngo ikibazo c'ubujuju reka naje ndacita ikibazo c'ubujuju muri myaka 5 ivyo vyose nakoze iyo nza kuba ntarabikora nkaba naratanze inkwano nivyo vyo bari vyiza gusumba ijambo ni ryanye abapeti gusa basanzwe bafise bashiki babo mu rugo man nimukore cyane kuko nivyo bintu by'ingenzi sana umutipe agomba gukora mu buzima bwiwe ndaguze utekereza reka guzutangwa gupanga bije zawe biciye kuri mushiki wawe ati ngo mama ngo sizi ngo batamuwaga abandi bamara ku murongo nibamara kumukwa ucugenda rero nawe ugende gukwa ngaho nta cyuba rubugaragaje no kuri uwo mukobwa ubukunda kuko ni navyo vya bindi umaze kubana nawe uzozura mukubita uzozura mutuka uzozura mwimarasiyo uzomfata ungere uba wishakiye do you know what kuko ntabwo wigeze ucumukura kugira ngo uronke izo nkwano zo kumukwa yo si wowe wabaje kwanza kwitega koresha umwanya agenda atanga inkwano kwa mamagi ama nawe ucugenda utanga inkwano utazi kungene waziruhiye ni wigeze unaruha uzokwigira umenya guta agaciro k'umugore ugiye kubana nawe niyo bya bintu usanga abantu bagize mariage inyuma y'ukwezi kumwe ngo batanguye gushwana kibazo ne bantu bariko bafiki impamvu ni ko umugabo ataza agaciro k'umugore okay genda vyemera sawa zamutavye inkwano ziba zikwiye kurumve ariko ntabwo ari itegeko gutanga inkwano bisaba jisi ikintu kwanza umuntu abaje kwaza kwicara atekereza avuga ati yani I just have to do this kuko mama gino wagaciro kwakoresha umwanya kandi byo nakoresha umwanya arabizi you see kuko ari abantu benshi kuno no kuravuga ati ngo ugasanga bafata amafoto menshi abantu bishe muri Bibiliya ibitabo byose byanditswe ku isi ngo barabe ahantu ibintu byo gutanga inkwano aho byavuye wenda namwe bigaragara ariko undi mwadushizemo logique birahari kuko Imana imaze kumurema Adamu yakoze ikino ne mu nyuma yarabuze umugore yaguma yani ashavuye mu nyuma Imana kiramusinziza imukuramo akara imukuramo akagufa usi maze yamukuramo n'urubavu kugira ngo umugore abashe kubaho bisigura ati rero ni Adamu yatanze inkwano y'urubavu gwiwe atanga inkwano yakara atanga n'inkwano jesa nye ntabwo ndiko ndigisha yani ndikoresha cyo kubasobanurira ikintu bisigura ati rero Adamu yatanze inkwano irenze kuko we nk'ubu unya gukubwira ati ngutanga inkwano y'urubavu ntushobora kwitanga esi so gukoresha umwanya rero nimba tegeze atanga izo nkwano si nibisobanuye ko adakundanuze
nibisobanura ko adakunda mamagi kuko akaba ataramukunda mucishiriza hejuru ntabwo yakaba yakora kira kintu cyose wenda gise babigisha inama cyangwa mushira kuri nuzeko yani kuri parcelle yarafise uburenganzira bwo gufata agashaka gusa abana biwe gusa mamagi nta mushireko impamvu ni kubega arazwi muri leta sivye boro mureke kuza mugira ivyo boro byo kuza mu bukavye ibintu inkwano ntabwo bitigihe igihe cyose bakiri bazima ivyo nyabazobikora tumika sana mwe banaume mwe kuza muzurira amaso nuzeza abashiki banyu Stone jewe ari ikintu kimwe kinjemo sivyo ibaze nk'ubu dufate example kuko je ikintu kimwe shingira ko nurugo rwanje kwanza je simpanze nivyo kandi nivyiza umuntu wese ari muri iki gisagara ca Bujumbura kinaharanira no kudapanga muri gisagara ca Bujumbura ko haragoye kuba haragoye kuba hozi kimbia na franga zananti chinyuma hozi kimbia na franga za ratio ivyo kurya ubu vyarazimvye ikiro cy'umuceri kirazimvye biharage birazimvye ibintu byose birazimvye deplacement mirazimvye ngo ibitoro brother amafaranga yo gupanga inzu ngahi Bujumbura ni shida none je wiyonza kureka kugura iyo parcelle ngo nubake sivyo nkaca mfata mvuga ati okay gataga za nkwano bashaka reka ntanga inkwano ce mpanga inzu ya 600 ninge nari gutanga na avance ya mezi 5 ku nzu ya 600 ku kwezi tena nyumba kari ha umuntu wese ndamuzana ahomba akemera akavuga ati uyu muntu ari kwice yatwitse urumva ariko ku kwezi badodora ati wana yo 600 no ikuraye muri ubu buzima ukura yenye yani ngo utanga avance ya mezi 6 cyangwa ya mezi 5 kuri zo 600,000 avance maze guhera ucuva muri yanzu gacumanwa kwanza ya 50,000 cyangwa ya 300 gacumanwa kuri desa kuri 100 ja kuri 50 ucuja muri ya bitangiye gukomeza unafika nanza enda kure kuonze kwa zile za 2020 urumva ubwo buzima rejewe burya nabura ndavuga ati ibintu je ko aho ko vyonshikira uko reka ndavyihoze niyo mpamvu je nanse gutanga inkwano niyo nubwo bari kunsaba inkwano z'imiliyoni 10 je nari kuzitanga ku mugore ndamukunda urumva ko ndaza agaciro ke ndazi ugo rubanze ico ijambo gwari ruma kuma izo nkwano zari kuma ijambo rikomeye cyane ku buryo banyubaca ningo yakoya amahera menshi yari yerekanye ko ari umuntu w'umugabo ariko weretse abantu ko umuntu w'umugabo ariko mu buzima bwawe nturi umuntu w'umugabo urumva je rero nafashe nica ico gutanga inkwano ngura parcelle ndubaka uzobimpora jazobimpora ariko niko nabikoze ariko rero Stone avaye ko tuja kuri point amakuru gusha kuri no saha dufise turiko turagendana Chimamanda abifisemo uruhari ibi bintu Chimamanda Moses ure mu Chimamanda ujya mu petit bofre ahanini cyane bijya bintu bisunitswemo na Chimamanda mani je ndumunyarusako mpezutse kubabwira yuko Sauda azovyara mu kwa gatanu Sauda ari créer baby shower ushona baby shower nani mwanamke njana jipangiye iko na mimba njana jipanga ngo groupe baby shower ngo guterera eske baby shower ni franga oni bituma pampers sema nini na baby shower numva bayikora nka surprise nyene yani kumutuma je rero abantu narababwira kenshi bakampakanira nuno munsi ndababwiye ibi bintu Chimamanda niwe yatumye asunika cyane ujya mu peti kaya Imana ikoresha umwanya utangiye kuzana ivyo boro byo mutibe Chimamanda before yuko dyani tubiganiraho cyane ndaje ndafise cy'ubujuje ushaka kubaza bega ujya mu Chimamanda kirusha yani kinyamukuru abantu bamuzi ko sivye yani agenda avuga aba pasteri aba apotre abande ba profete just something like that nyene none ni kweki wowe byagushishikaje cyane ukumva yuko ubugomba guzuharirana nawe yani buregeye bego bifise n'inyungu arabapase canka aba apotre bakugiye inama kugira ngo bashe kugira ngo ubashe kuzubavugira ivyo batu kuko abantu bana batipe yani bita ngo barakijijwe ari ukuntu bakoresha abandi bantu bamanyanga kugira ngo ubuni bagaragare just like usikuwe ngo bakomeze kwiyezesha imbere y'abantu bega bashaka ko baragutumye kugira ngo jitino ubashe kuzubavugira ivyo bananiye kubwira Chimamanda jewe Stone Chimamanda burya nagiye gusanga ari umuntu akurikiranwa n'abantu benshi cyane nza gusanga uburyo bamukurikiramwo nivyo ivyo abashikiriza nivyo urumva ariko eske konzi mu buzima hari itavyanyana ivyari ishuri itavyaye inyana ivyari ishuri nimba avuga vyo ashikiriza vyo eske wewe n'umuntu ki je nashatse kumenya n'umuntu ki eske wewe
numweranda n'umuntu yakorotse ava kwijuru pano ngaha kwisi nabo ari live yakoze ariko aravuga ati avuga ati ngo jewe sindi umupasteri sindi apotre sindi ivyo rero ngo nubwo jewe ushaka kwamfata ndiko ndarya umwana ntabwo bikuraba nyene yose agaca avuga jisi yuko nawo ukoresha umwanya yuko uru gisa n'umwavu nyene jisi nyene ibintu nk'ibyo wenda usanga ibintu boreka ndabiyani tubigwiremwo nyene tubi reka Stone renda kwereka je nta mu prophet nta mu dadi nta mu apotre numwe je yantumye jewe nkorera ku mbuga mane je ndi umunyarusaku urumva je mbonye ikintu kumwa ni nkuko ushobora gupostinga ngo naka rest in peace mbega koresha umwanya maze igihe kingana gute bayeho koresha umwanya mezi yego amezi ramaze nk'amezi anuko mezane gusa amezane right ariko gushima manda nawe nyera arenza amezane ari kuri social media yego ararenza none ni kubeka ibitanguye muri amayinga 3 aherutse utabitanguye kuva na mbere hose kandi aho hose sinari ndamuzi vre nawe narinzi urazi ikintu camumenyesheje nabonye ikiganiro nabonye ntuzenye live nimba ari aka video ya postinze ariko avugira ko amajambo ya sister G urazi ko ari senge wanje justice ya mu rusengero ararimwo ngo sinde amajambo yanditse ko Chimamanda hejuru ngurumva ngo daddy okay bino biboreka ndabivuga ko cyise biranandaba uyo mu justice yani iyo video Chimamanda yavuze ico gihe kuko like urabona jewe nabanda bivuga ke jewe ndi umuislamu yesi ari umuntu yanambagije ryari ati ngo mbega ngo sasa wao au kufunga yani kije gando bapostinze ejo ni bisubira ko twagikoze ejo shari kimazi miskiri muri stock yani nabwo twagikoze ejo je gufunga ndafunze sasa rero Jiza harukuntu jema nkene kumva gisahanu kujya kuntu bavuga ibibo by'ubutumwa nyene ibintu nk'ivyo aho biba bigeze you see je nashobora no kwinjira muri eglise esi jize kumva yani kugera bajya abantu bagenda babwiriza ibiki nibiki just something like that sasa uwo munsi babwiye justice niyo narindi ico gihe you see narindi nyuma yiwe mu bisanzwe narindi mu nyuma yiwe sasa dutashe muhira waci umwaje tubati ngo justice shaza kumamagara mu nzu arambye ati urajua kitu kimwe erega umutibe twamuzi ngo Chimamanda ngo je yanyisindaya ya pasteur kandi justice byari rya mbere agiye gusengera ngaho muri iyo eglise nawe nyene yesi wone ubuye nagiko ni hakomeza ariko uwo munsi byari rya mbere agiye kwasenga aje niba kuko je igihe cyose for really naje rero mu follower uyu mutibe Chimamanda duko shijya page yacu ya Stone and Sis nyene naramufollowinga nyene kuko numva umenga ibintu aba ariko aravuga nukuri numva jise ni kuno agenda akora abantu yani agenda akosora abantu sasa bimaze kuba kuri justice nshira just exactly yani umutipe yani banabita con artist abatubuzi yesi kuko abamaze kubona ko afise abantu benshi bamukurikira abayumva ko abagomba kubajana mu nzira zarizo zose yesi sasa abantu bose bakurikira ujya uyu mutipe Chimamanda umutipe n'umubeshi exactly kandi bamuko muramukurikira wewe yambaye ibirato by'icuma mwebwe mwibuke mwambaye boyeba abandi bambaye ibirato wenda usanga n'abandi bagenda miguru cini bisigura ati agiye mu mahwa we ntaca zaba ariko mwebwe muzoba ikintu gikomeye yene mujicunge sasa uzoma kurusha ubwonko bwanyu yisi ndaya senge wa mushiki wa Stone ngo ni ndaya ya pasteur arankurikiye titre ni titre abashaka nyene kuvuga ngo jista abantu nyene babashe kurikirana urumva urike abari karacafuza umuntu uyo mu justice ya vraiment nukuri ehana reka ndeke kumuvugira vyinshi nivyo abangombwa tuzomuzana ngaha Stone ikintu rero cyatumye Chimamanda jugyaje ngoma kumuvuga kw'ivyo bintu nuko nasanze nawe nari umunyamafuti bro hari umukobwa yigeze kunefana ambwira ati man je Chimamanda ari numu ex wanje yaransaba ndi gusa ndamurungikira ama video ndi gusa ndamufata urutoki ngo shire mu gitsina canje ngo ndiko ndandagira ngo ndamurungikire nkavyanka kandi akabintuma cyane rero ndavuga ati neske wowe uriko wigisha gute abantu ivy'ijambo ry'Imana wewe ushobora gusaba umukobwa uzi ko ufite umugore ushobora gusaba umukobwa ngo kurungikira ivyo bintu ndavuga ati n'uyu muntu nawe n'umunyavya nimba ari karakosora abandi nawe ne yikebuke yicunge nico nashaka gusa okay nyene urabona nk'aba follower biwe kuko ibi turabizi you know what dukora page ya Stone and Sis ngugena office page yakoresha umwanya si nubwo woshaka
ari foto imwe irabona bigeze gupostinga bisa nkaho ngo rukutera akanyamerika ukandika ngo na mu legend ngo atisambanya yose nk'ivyo bintu batari ibintu biba bishimishije ku yani mu gupostinga ariko ari abantu baguponze ariho nabandi bantu baba follow bawe babumva yani everyday koresha umwanya is right yani buri munsi koresha umwanya ari mukuri yose so ibiyagize hano kubivuga yani ari abantu gomba kubidisinga bino bintu kubeka n'aba follower turabafise turazi kungene baba bameze iyo umuntu amaze gufollowinga mucamaki we ntabwo abagifata inzira yiwe aca afata inzira yawe umwe rumwe mwase mu inzira yujya mutipe ku buryo abantu batangwa kubagaza ati ngo mbega ngo ino mu Burundi ngo nakanitsa mufise ngo tube abayoboke bawe umva apana ngo kujise ngo kuba bakizogira bakorera Imana ngo babe abayoboke burya munuze gazi ngamwe mutanga gutanga gufata umuntu nk'Imana kandi byo nyine murabizi sinimba musomana Bibiliya biri mu bintu Imana yahanira abantu kenshi gusenga ibigirwa Mana igihe cyose wisu uyarushaka kuyoboka umuntu atari Imana uyo muntu imbere y'Imana bamaze gushika ikigirwa Mana kuri wewe sasa muze muri icunga de wewe muza mwitwara mw'ibintu guys kuba follower ni vyiza kandi no gukomanta ari bari fresh yani koresha ubwonko bwawe kuko kujya kubona nyene ukomanta ibintu ushigikira umuntu kyango abari mukuri kandi wowe umaze kwibona nyene yuko atari mukuri exactly nyene juste tayari mwese ivyo boro vy'ibikosa muri ko mubikorera hamwe kandi ataki na kimwe wigeze uvuga wowe washigikiye gusa aziyeno kabisa uko nuko ariko rero ubutumwa bwa hagufi Chimamanda reka kosha uyo muhungu tuzovyihereza mu muryango my brother tuzovyihereza turakuze je ndazi ico ndi mu rugo rwanje we nimba utazi ico uri mu rugo rwawe no mu muryango wawe je ndazi ico ndi urumva kandi tuze twubahane kabisa twubahane dutahurane kabisa je ntuzushaka kumfata nabi yarigeze hari umuntu yigeze kuza akanitumya ama audio ngo wakajingawe ngo wambwawe ngo ndakwiyamye ngo umva biko mukipi nabishizemo je umuntu wese azoza ashaka kumfata nabi je nzogira uburyo bwose mubibone urazitandukana ryari hagati y'aba follower ba Yesu ni kura ko baja hose nubwo batari kumwe na Yesu bavuga ibintu exactly biranga ubwiza bwa Yesu ese so nimba rero abantu baba follower babashaka kwandikira ama voice bakakubwira nti ngo rekana na Chimamanda ujya nurakinishwa ngo yo kurangiza sinzi murimbwa biba bisobanura just exactly nyene you see kuko yani biba bikomoka yani ku muntu abakurikira kuko bujyagi arabusaba ikirara yani agugira kuri prefera wiwe yani ni ngombwa gisenye nacamera nkawe nimburiki abaze yisamaze kubikirara yani bakimubona gusa cyangwa byanga bikundiye unyagomba kuba ameze nka papa wiwe kuko akunda papa wiwe zero man uze wicunge kuko ujya ari bibabo ati ngo urukurukuru ngo niyo nkuru arahoze wifata nka blague just like that ugasanga nyine birangiye manu bigiriyemo ikibazo kandi we ntihagire nikira kimwe kimubako yo abatu Aisha ta Burundi sinjo iko Buraya atasema wewe wapi na wapi kogera ngabo na mavoice yaye kuko ko avuga yuko bamurungikiye amavoice ari voice je mwigeze mwumva ati ngo genda mu mukubite koresha umwanya genda myice koresha umwanya oya nanje ico nzoba muri ibi bintu je singiye guhagarika ngo kuvuga Chimamanda je nkazomenya amafuti yiwe nkuko nawe amenya amafuti y'umuntu ashikiriza je nzoyashikiriza ikizoba nzonya umuti sivyo ico nzoba rero muri ibi bintu vy'inzira z'ibi bintu je muzomenya iho muronderera kabisa ndabakunda cyane.